Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, bakunzi bacu, Imana yacu bahezagire cyane. Mwarakoze cyane kubana natwe. Umwaka urarangiye, dusigaje iminsi uyu munsi n'ejo kugira ngo umwaka wa 2025 urangire. Yarabanye natwe, turayishimiye cyane. Umva, mbere yuko twinjira muri uyu mwaka, umva ijambo rigufi cyane nifuza kukwifuriza kuri uyu munsi, riri ku mutima wanje. Ni umurongo Paulo yandikiye umukristo w'ishengero ry'Ikolosayi witwa Filemoni. Igice cya mbere umurongo wa 22. Harimo ijambo ryakoze ku mutima wanje nifuza kukubwira, nifuza ko nawe iki kintu wokinjirana muri 2026. Urifuza kunesha, urifuza kumererwa neza, urifuza kubaho unezerewe. Reka nkubwire rino jambo Paulo yabwiye Filemoni. Yaramubwiye ngo kandi nikindi untegurira indaro, kuko nizigiye yuko muzompabwa kubwo masengesho yanyu. Kandi nikindi muntegurire indaro, kuko nizigiye yuko muzompabwa kubwo masengesho yanyu. Haleluya. Hari ibintu mukundwa uri kurankurikirana wahawe, waronse kubwo gusenga. Hariho n'ibindi bagusengeye Imana irabiguha. Hari abantu bo baragushigikiye mu masengesho yawe. Hari abantu bo baragwanyanye nawe ugo rugamba. Imana yacu ibishimbwe ku bwabo. Hari ibyo waronse utabironkeshejwe ikindi atari ugusenga. Umva rero, Paulo abwira Filemoni ngo nizigiye kuzoza iwanyu, muntegurire indaro ngo ndazi iwanyu, ariko muzompabwa kubwo masengesho yanyu. Hari ibintu byiza byinshi Imana izaguha mu gihe wasenze. Mu gihe wagize gute? Mu gihe wasenze. Ndakwifurije gusenga. Ndakwifurije ngo ubwire Imana ngo Mana, ibyambuza gusenga muri uyu mwaka, ibintu byose byaje biragwanya masengesho yaje. Birambuza gusoma ijambo ry'Imana, birangwanya gusenga. Ubineshereze. Muzompabwa kubwo masengesho yanyu. Amen. Zekariya igice 12 umurongo wa 10 yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo nzosuka ku nzu ya Dawidi impwemu y'ubuntu niyo gusenga. Imana igusukeho impwemu y'ubuntu niyo gusenga. Impwemu y'ubuntu niyo gusenga, ariyo winjirana muri 2026. Winjirane impwemu y'ubuntu niyo gusenga. Nzosuka kuri mwe, nzobasuka ko impwemu y'ubuntu niyo gusenga. Umva, muzompabwa kubwo masengesho yanyu. Abakristo ni nkaho barako basengera Paulo cyane. Haleluya. Arababwira ngo muzomba kubwo gusenga kwanyu. Gusenga kwawe hari ibyo kuzoguha. Reka mvuge abantu baki basenze Imana iratabara. Iyo bataja gusenga, bene data, ibi bintu ntibyari gushoboka. Ariko gusenga kwabo kwatumye Imana ikora igitangaza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 dutangire ku murongo wa 5. Petero nuko arindirwa mu ibohero. Ariko abishengero barasenga, batakambira Imana bakomeje. Amen. Petero yakuwe muri prison n'amasengesho yabera. Abakristo bagiye hamwe barabwira Imana ngo Mana. Haleluya. Petero ntapfa. Yakobo yari yapfuye. Buyongera nde ngo Herode yongera Petero. Kandi ngo Bayuda birabashimisha. Nimbaze kubashimisha, abakristo baje hamwe baramugarurirwa kubwo gusenga kwawe. Hari ibyo Satani yatwaye. Hari ibyo aboshe mu muryango wawe. Hari uburyo mwana aboshe. Hari uburyo muryango, hari ingwara ikugoye. Haleluya. Haguruka usenge. Haleluya. Hari ibyo uzohabwa kubera gusenga kwawe. Hari n'ibindi utahawe kubera udasenze. Haleluya. Turifuza ubuzima buryoshye bunezerewe. Fata umwanya wo gusenga. Hari ibyo tuzohabwa kubera gusenga. Hariho ijambo rivuga mu murongo wa 6 tuvuga ijambo ryiza. Ku munsi Herode bwaca bamushikiriza muri iryo joro, Petero yarasinziriye hagati n'abasoda babiri, aboheshejwe iminyororo 2, abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Yaraboshwe n'abasirikare 16. Ukuye 16 bari bamo iminyororo ku maguru no ku maboko.
ariko kubera gusenga kw'abakristo, haleluya, hari ibiboshe, hari ibisanga ari ibikuboshe nawe, hari ibiboshe umubiri wawe, hari ibiboshe umutima wawe, hari ibikuboshe, urijiriwe, urarishishwe. Senga, haleluya, senga, unge usenge. Hari ibintu biboshe byawe, hari ibintu biboshe abana bawe, hari ibintu biboshe abo muvukana, hari ibintu biboshe ubuzima bwawe, haleluya, muzabihabwa. Bene data, bizakira, bizavanaho kubera gusenga kwawe. Oh, haleluya. Umurongo w'indwi uvuga gute? Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umucubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Hari iminyororo iboshe urugo rwawe, hari iminyororo iboshe ibyawe. Gusenga kwawe bizotuma iyo minyororo icikagurika. Sifa kwa Yesu Masiya. Ijambo ndiko ndakubwira riravuga ngo hari ibyo uzohabwa kubera gusenga kwawe, hari ibyo uzohabwa nawe kubera gusenga. Umva hepfo haravuga ukuntu marayika yamukozeho, arasohoka. Petero ageze hanze agira ngo ariko ararota, ariko haleluya ngo asanga ntariko ararota. Oh haleluya, ngo arirukankageje aja kumuhana, bariko baramusengeraho, arakomanga ngo baramukingurira, ababwira ngene vyageze. Bene data, Petero yakuwe mu ibohero n'amasengesho y'abizera, amasengesho y'abizera. Oh haleluya, bagiye hamwe. Gusenga kwawe hari icyo bizoguha. Pawulo na Sila bari Filipi, bakijije, hari umukobwa w'urugendo ubavugira inyuma buze badayimoni, ngo basebuja, ngo bararonka amafaranga biciye muri uwo mukobwa, barabafata, barabakubita, barabafunga. Pawulo na Sila mu gicuku, ngo barabwirana ngo Pawulo niwe wari mukuru, nkawe yabwiye Sila ngo reka tube baririmba dusenge, ngo barahimbaza Imana mw'ipurizo hagati yariya, ngo maze ngo bahimbaza umwami wabo, ngo bararirimba batazira Imana. Haleluya, sifa kwa Mungu. Imiryango irakinguka. Haleluya, hari ibiboshe urugo rwawe, hari ibiboshe urugo ubuzima bwawe. Senga mukundwa, ngo barahimbaza umwami, baratazira Imana yabo. Haleluya. Izindi mbohe ngo zirabumva, iminyororo, imiryango itangira gukubitagura nizo bari bafunze byose. Umuzamari rukwanga ngo agiye kwica Pawulo, aramubwira ngo twese turi hano. Igitangaza cabaye, wa mugabo arapfukama aravuga ngo se zogendera gute ngo nanje nakira gakiza. Haleluya. Baramubona ntacu, uwo mugabo yarizeye nawe mu rugo rwiwe, bose barabatizwa. Kubera iki? Pawulo na Sila barasenze. Ari byo kene guhabwa, uzobihabwa n'amasengesho yawe. Ana yaduga ishiro kumwa gutashe, agataha umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ari gitondo kimwe amasengesho yiwe muhaye Samweli. Gice cya mbere umurongo 70 yaravuze ngo uyu mwana niwe nasabye, kandi uhoraho yambaye ico nasabye. Haleluya. Reka ndagusengere, Imana iguheze icumaze imyaka usaba. Urasenze, hari icyo wasengeye, reka nkwifurize ngo Imana umwami Yesu aguhiye icumaze imyaka usaba. Bene data, mareke mbabwire, hari ijambo rya Pawulo Matayo yanditse ngo kubwo abantu ndibikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Uyu munsi Imana ashaka gukora igitangaza utigeze wiyumvira, cyangwa hari ibyo wasengeye umwaka wose. Uyu munsi birashoboka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Reka ndagusengere, haguruka usenge nawe, dusengane nawe, bya bindi uzobihabwa kuko gusenga. Pawulo abwira Filimoni we, muntegurira indaro, ndaziye ko muzompabwa kuko amasengesho yanyu. Nawe hari uzohabwa kuko amasengesho yawe. Senga, wongera usenge, usubire usenge, hari icyo amasengesho azaguha. Amasengesho azakuranya imyanya n'ibihe, amasengesho azakura mu rufu, amasengesho azayica inama z'abahitofero. Abahitofero bazabagira inama iyo mu bwihisho wasenga, inama zabo zigapfiririya. Amasengesho azayica inama, azakuraho ubwami bw'uperesi, ubwami bw'uperesi ku buzima bwawe. Amasengesho azakura ikirere cy'umwijima mu rugo, amasengesho azayimbura ikirere cy'umwijima, amasengesho azakura za karande, amasengesho azakura ubucafu. Haleluya. Kwifurije gusenga, kwifurije ubuzima bwo gusenga. Hari ibyo uzohabwa 2026 kubera amavi yawe, hari icyo uzohabwa 2026 kubera amavi yawe. Ongereza inyota gusenga. Haleluya. Ongereza imbaraga zo gusenga. Reka mbaheze umunsi umwe nasomye igitabo kirashimisha. Abakobwa babiri b'Abanyamerika bagiye mu giterane mu Bwongereza. Hari umuvuga ubutumwa witwa John Wesley. Cyari gikorana kinini cyane, bari abana bato. Ntibari kumwegera ngo bamuramuse kubera bari abantu benshi cyane. Abana iwabo hari ishengero ryabo, abantu bari baravuye mu ishengero, hari asigasenga abantu 6.
abakobwa ngo barataha batashye iwabo ngo baje mu cyumba cy'amasengesho ngo babwire Imana ngo Mana twebwe nta mbaraga zo kwegera John Wesley twadufise, ariko turakwingize ngo dukore igitangaza John Wesley azoza muri shengero ryacu hari muri Amerika muri leta ya New York. Igitangaza kiraba, igitangaza. Igihe kimwe John Wesley yava mu Bwongereza aragenda muri Amerika muri leta ya New York muri cya gisagara cy'abajyabana muri rwa rusengero rwawo ngo bakaza babwira Imana ngo Mana we hembura itorero ryacu. Itorero ryabo ryarisigaye gisenga abantu 6 kuko masengesho yabo azana John Wesley ashize mu shengero rwabo haba reveil habuzutse bw'igitangaza kubwo abakobwa babiri bahuje umutima n'inama. Igitangaza ishengero ruruzura uburyo pastor yasigara hano atangaza amatangazo. Turabasavye abantu basenza materaniro ya mbere turabingize kubw'imbabazi z'Imana mutahe abantu bakaza bakabwira pastor njewe sinda ndaje guhagara ku madirisha basi nirirwa ku madirisha kubera iki hariho abantu baterabye ishengero ryabo. Haleluya. Urakeneye ibihinduka ku ishengero rwanyu, urakeneye ibihinduka mu gihugu, urakeneye ibihinduka mu rugo rwawe, urakeneye ibihinduka muri famiye yanyu. Senga, hari ibyo uhabwa kubera gusenga kwawe. Data turagukunda. Haleluya. Oh, sifa kwa Mungu. Mana yacu udukongereza inyota yo gusenga. Zekariya yaravuze ngo uzodusuka umwuka wo gusenga. Turakeneye umwuka wo gusenga ku buzima bwacu. Gusenga n'ubuntu bizazura ku buzima bwacu. Udusukeho umwuka wo gusenga n'ubuntu. Sifa ni zako jemadari. Utuganirize mwami, uganirize imitima yacu. Mwemu wawe mwiza agaragara ubuzima bwacu mwami. Turagukeneye. Haleluya. Sifa ni zako. Oh, wakuabudiwa. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Udusukeho umwuka wo gusenga. Iminyororo izodohoka. Haleluya. Abari mwibohera bazovayo. Data hari ibiboshwe abantu, hari iboshe, hari imiryango iboshwe, hari iboshe abana. Gusenga ku bavyeyi cyangwa gusenga ku bundi muntu wese. Mana bizokorwa igitangaza. Ndasenze gukora igitangaza, gukora igitangaza. Ishobora kibicaho mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.